Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Turi muri rino sengero, ikibanza ceranda, kuri uno munsi w'Imana, aho muri Ekleziya duhimbaza umunsi mukuru w'ijambo ry'Imana. Umunsi mukuru mwiza rero w'ijambo ry'Imana. Mwese turashobora kumva umengo uyu munsi mukuru uratangaje, ariko burya iminsi mikuru yose yama itangaje, ko ifata agace gato k'ubuzima twari tumenyereye, igaheza ikakatwibutsa, ikakadushira imbere. Uyu munsi rero twahimbaje ijambo ry'Imana, twahezagiye amabibiliya, twibutse yuko ubuzima budashingiye ku ijambo ry'Imana buba ari ubuzima bugaragara, buba ari ubuzima iyo buhuye n'ibihuhusi buca bushwanyagurika. Uyu munsi mbere n'ijambo ry'Imana ryabidufashijemo igitabo ca Nehemiya, aho abayahudi bagarutse bavuye mu buhungiro i Babiloniya, bashika hanyuma bagatunganya urubanza rwo gusubira gusomerwa itegeko rya Musa. Esdras umwanditsi agaheza akaninahaza Imana, agahezagira Imana, igihugu cyose kigaheza kikavuga kiti amen, amen. Uyu munsi rero mugashobora gutegera iyo ibyo dukora mu gice c'ijambo ry'Imana mu nkuka ya misa, iyico gice gituruka. Imisa ntiyakorotse gutyo, imisa uko yubatse ishingiye kw'ijambo ry'Imana. Rero abareviti bagatangura bagasoma iryo jambo ry'Imana, bakarisigura kubera abayahudi bari bagarutse baramenyereye kuvuga iki arameya, nayo itegeko rya Musa ryanditswe mu kiyahudi. Iryo jambo ryari rikeneye gusigurwa. Gutegera ijambo ry'Imana bavukanye, bakunzi ba Axia Vibes TV, gutegera ijambo ry'Imana, gusigurirwa ijambo ry'Imana birakenewe cyane, kugira ngo iryo jambo ntiturimire mirunzwa, iryo jambo ntirihave ritujana mu mwijima kuko tutarisiguriwe. Bagaheza bakarisigurirwa mu rurimi bashobora gutegera, maze uyu munsi ugaheza ukitwa umunsi w'umukama. Uyu n'umunsi w'umukama, nimurire nimwisonzeshe, kuko uyu n'umunsi w'umukama. Mu munsi w'umukama rero mufungure, muryoherwe, kandi mushire n'abadafise, kuko mu mukama n'ugusangira. Mu mukama ibyo dukora bitabyaye urukundo rusangira n'abandi, bikaba ibintu byo kwiyugaranira mu masengero, byo kwiyugaranira mu migwi dusengeramo, twebwe nyene ntituba turiko turasenga umukama w'ukuri. Uyu munsi n'umunsi w'umukama, kuko ibyiza mwaronse mwumva yuko muhamagariwe kubisangira n'abandi. Turi n'isengero ryitiriwe Francisco w'Asizi Mweranda. Murazi ko yakabuwe, yafashwe, yakozwe ko na rya jambo, genda ugurishe byose uheze genda ubisangiza boro, ugaruke uheze uze unkurikire. Rero bavukanyi, umunsi mukuru mwiza w'ijambo ry'Imana kuri mwebwe mwaronse ingabirano y'ukurisigura, murisigure mumurikiwe na mutima w'Imana ari kuri jewe, kugira ngo mbure inkuru nziza aboro, mbohora baboshwe, ntangaze umwaka mwiza w'umukama. Igihe cyose dusoma ijambo ry'Imana, mutima w'Imana atari kuri twebwe, iryo jambo ntiricika jambo akiza, jambo abohora, jambo atanga akanyamuneza ari we Yezu Kristo. Igihe dusoma tudatwikiriwe n'ububasha bwa mutima mweranda, ijambo ry'Imana riguma ari ijambo risanzwe, iguma ari imigani, iguma ari ibitiko, nk'uko bamwe mubona barifinisha mu byo bavuga hirya no hino. Rero bavukanyi bakunzi ba Axia Vibes TV, ndabipfurije umunsi w'Imana mwiza.
mube abantu mwambaza ububasha bwa mutima igihe cyose mwuguruye Bibiliya, kugira ngo iryo jambo ribuzuza akanyamuneza, iryo jambo rikwereka aho wacumuye, ubizwe n'igicumuro, riheze riguhe no guhinduka, riguha umutima wo gusaba ikigongwe mu izina rya Yesu, we jambo yaje kutubohora. Umunsi mukuru mwiza rero w'ijambo ry'Imana, mwese ububasha bwa mutima bubuzure, maze kubw'ijambo dusoma, iryo jambo riheze ritugire umubiri wa Kristu. Iyo dukoraniye hose, iyi si ishika, twumve yuko tugize umubiri umwe, umubiri wa Kristu. Imana ibahezagire umunsi mukuru mwiza mwese w'ijambo ry'Imana, riba ariryo rizobarongora muri ino ndwi. Tugire Kristu, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.